inzahabu, diyama, Coltan, kasiterite, oroframe, Uranium n'ubundi butarisi ikeneye muri ikinjana ca 21 buri ngaha hakurya mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iki gihugu ni ca kabiri ku isi gifise ubutunzi ndemanwa bwinshi cyane inyuma y'igihugu c'Uburusiya. Nta kintu na kimwe kino gihugu kibuze ngo kibe puissance mondiale mu by'ubutunzi. Ariko uno musi tuvugana iki gihugu cabaye iciro ry'imigani. Umuntu wese ashatse kuvuga ubukene, isuku rike, iterambere risubira inyuma, intambara zidahera, atanga karorero kuri kino gihugu ca Congo. Iki gihugu ibice birenga 70% by'abanyagihugu bari mu bukene butagira uko bungana. Amabarabara ntihagira namba, amazi meza ishwi, ikibagiwe co n'amavuriro nayo hari usanga atabikoresho bihagije afise. Ikigeretseko ni imigwi yitwaje ibigwanisho igera ku 200, igitigiri kidasiba kwiyongera uko bukeye uko bwije. Benshi ntibabizi ariko ibikoresho nka vyose ibikoreshwa mu ikoranabuhanga rigezweho, guhera kuri smartphone yawe, ibigwanisho bigezweho, imodoka zikoresha umuyaga nkuba, drone, gushika kuri satellite, byose bisaba ubutare buri muri Congo. Uno musi leta zunze ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'ibindi bihugu by'ubumwe bya Buraya nibo bategeka isi. Iryo bavuze ririjana kuko ubutunzi 90% buri ngaha ku isi bubarizwa muri ibi bihugu. Ariko nk'ubu mu gihe Congo yokontorora neza ubutunzi ifise, ikimbo butari bubarirwa mu gaciro kama miliyaridi 20,000 by'amadolari y'abanyamerika, kino gihugu coba mu bihugu bitegeka isi kuko nk'uko nabivuze ivy'isi ikeneye muri ikinjana ca 21 n'ibindi binjana bizokurikira 90% biri ngaha muri Congo. Congo ntiyigeze ironka amahoro kandi biranagoye ku gihugu kiri strategique nk'iki ngo kironka amahoro. Kahise karabitwereka ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2003 leta zunze ubumwe za Amerika zifatanije n'Ubwongereza bakoze operation yiswe Liberté de l'Irak. Saddam Hussein bamwagiriza gukora ibigwanisho ruhonyanganda ariko kuri kwa rukundi. Iraq yari ifise petrole nyinshi kandi Saddam Hussein yashaka gukoresha ubutunzi ndemanwa wateza imbere igihugu ciwe, ariko ku butunzi nk'ubu isi ikeneye ntushobora kuyadukiza ngo ni gwawe, yategerezwa kwicwa hanyuma Iraq ikabivomo ry'ibihugu by'uburengero bitwara isi. Nuko gusa dukunda kubyirengagiza, ariko kahise karabitubwira. Muribuka ivyabaye muri Libya ku itariki 20 ukwezi kwa gitugutu umwaka wa 2011. Muammar Gaddafi yishwe n'abanyamerika bafatanije n'abanyaburaya ku isonga igihugu c'Ubufaransa. Uyu mugabo nawe nyene bamuziza ko ashaka ku butunzi bwa Afrika, abo bw'abanyafrika bamubona nk'intambamye ikomeye cyane, nawe yategerezwa kwicwa akavanwa mu nzira. Kubera iki mukunda kwirengagiza kahise? Ukwezi kwa gitugutu sikwiza na gato ku banyafrika, twakuburiyemo intwari nyinshi izahitanywe n'ibi bihugu bitipfuza iterambere rya Afrika. Muribuka ivyabaye muri Burkina Faso hari muri gitugutu itariki 15 umwaka wa 1987. Thomas Isidore Sankara nawe yarishwe. Ubu nawe nyene bamuziza ishaka yari afise ryo kwirukana bambuzi bafukama mu nda Afrika. Numwe muri bake Afrika yagize yajugumije ibihugu vya Buraya na Amerika, nawe yategerezwa kwicwa. Congo nawe nyene rero itegerezwa kuguma mu ntambara, kuko mu gihe yohirahira ikaronka amahoro yoba super puissance nk'Uburusiya bwa Vladimir Putin. Nta gihugu na kimwe cohirahira ngo kije kwibagaze kwa Vladimir Putin. Nababigerageje byarabananiye, nibaza ko ari kubera iki. Ni igihugu kiri stable, kiri organize, gifise amahoro. Mu gihe Congo yoronka amahoro nta wosubira kuyivogera, ariko no munsi ni isoko ripfunguye aho buri wese aja gusoma gatatarishe.
muri kino gihugu nta matagisi nta regirasiyo ku bidandazwa na cyane cyane ku mabuye y'agaciro. Abategetsi ba kino gihugu guhera kuri nyumba kumi gushika kuri buramatari usanga baraguzwe n'ibihugu by'amahanga. Igiturire kiribwa ku mugaragara atacamira. Mu gihe dusamariye intambara ziriko zirabera muri iki gihugu, amakamyo yirirwa arapakira amabuye ya Coltan, cobalt, inzahabu. Ibi byose ni iby'amantreprise y'abanyaburaya na Amerika bakoresha abana bato mu birombe biteye ubwoba cyane kuko ntibisiba kubarudukirako. Muri aya mantreprise arenga 80 menshi n'abanyamerika n'ababirigi. Niyo mpamvu bidatangaje ko Ububirigi na Amerika bivanga muri intambara. Twarabivuze mu yandi mavideo yaciye ngaha. Idiri ibihugu byakoranye n'igihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'1994. Jewe ngo mandababaza ariko kubera iki mutitaho kahise ku mugabane wacu wa Afrika. Kudeta zose mubona, imigwi yitwaje ibigwanisho, ukwicwa kw'abakuru b'ibihugu batandukanye, byose ntivyizana uko nyene. Byose byapanzwe kuva kera. Umugambi ni wa wundi, Afrika itegereza kubivomo by'ibihugu by'uburengero mu gihe banyene ubutunzi bari kwicwa n'inzara n'inyota. Igihugu ca Congo n'umutima wa Afrika, kandi murazi ko mu gihe umutima uhagaritse gutera umubiri urapfa. Ibiriko bibera mu gihugu ca Congo no munsi bifise ingaruka ku butunzi n'ubwigenge bwa Afrika. Ikibabaje, ibihugu bihurikiye mu co bita ubumwe bwa Afrika nta na kimwe bigira bavuga. Ikibagiwe cyo n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bita EAC. Ubu bumwe bavuga buri hehe? Hari uwumbajije ati igihe Muammar Gaddafi yicwa ibihugu vya Afrika byari hehe? N'abarabu bagenzi biwe nta numwe yigeze avuga. Kino kibazo cangoye kwishura, nashaka mumfashe tumwishure muri commentaire, ariko imbere yuko tubikora tubanze dufyonde gem na subscribe. Imana y'inkomezi igihugu ca Congo na Afrika muri rusange.